Turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Dutewe iteka n'Imana kano kanya gusangira ikiganiro ubuzima buhindutse. Iyo tuvuga ubuzima buhindutse n'ubuzima bw'abantu bariko barabaho ku bw'inyungu y'ubwami bw'Imana. Tugiye gusangirira hamwe amajambo dusanga mu gitabo cy'Umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa mbere. Haratubwira hati: kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, igihe kitarashika aho uzovuga uti nta kikinezereza. Ibihe byacu biratandukanye. Hari ibyo ushoboye no munsi mugabo utazokwama ushoboye. Hari ibyo uri kurakora uyu munsi mugabo utazoshobora kwama uri kurakora. Ijambo ry'Imana uyu munsi ratubwiye ngo wibuke umuremyi mu minsi y'ubusore bwawe. Nuko aya majambo uko agenda arasigurwa mu ndimi nyinshi, agenda aratagaza agaciro. Ugiye kuriraba muri origine iravuga ngo wibuke umuremyi muri kino gihe ugifise vigera, ugifise inguvu, ugifise ubushobozi bwo gukora, ugishoboye guserva Imana ara maximum, gukorera Imana atakintu ubuze. Niko iri jambo rigomba kutubwira. Namba uyu munsi ugifise inguvu, namba uyu munsi hariho ibikuryohera, namba uyu munsi ugifise ibyo ushoboye, wibuke kandi yuko hari ikindi gihe bitazoba bimeze kurya. Abantu benshi, ugwaruka rwinshi, abantu benshi baravuga ngo reka tumanze tube mu by'isi, reka tumanze dukore ibi na biriya, reka tumanze tubeho ubuzima bwa kinyabyaha, hama turi mu gupfa ngira tuzokwiyegereza Imana, hama atumaze gushika kure mu zabukuru tuzokwiyegereza Imana. Bene data, nagomba ndababwire, Imana ntigomba yuko dupanga imigambi muri kazoza yo guhindukirira ubuzima bwacu, ariko iragomba ngo tucumva tuce dukora. Ijambo ry'Imana rirakuje ko ngo muri kino gihe nyene kibe igihe cawe cyo kwibuka umuremyi, muri kino gihe cawe kibe igihe cawe cyo guhindura ivyiyumviro, kubaho ubuzima buhindutse. Muri kino gihe nyene kikubere igihe kizima cyo kuza imbere y'Imana. Kino gihe nyene kikubere igihe cyo kumva uri kurabaho ubuzima buhindutse. Iki nico Kristo agushaka ko. Agomba yuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Kristo aragomba yuko ubaho uhindutse. Hari abantu bavuga ngo nzoba ndakizwa, nzoba ndiyegereza Kristo, ariko bakabivugira muri kazoza. Uyu munsi ndaje kubwira ngo uyu munsi niko kanya kawe, ejo sahawe, ntupange ivyejo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tucumva tuce dukora. Urakeneye ubuzima buhindutse, urakeneye guhinduka. Hari abantu babivuyemwo, hari abantu basuye inyuma, nawe ndaje kukubwira ngo sejo kubisubiramwo, ariko ngo wongere utegwe intege, ubeho ubuzima buhindutse, ubeho uko Kristo ashaka, ugende nk'uko agomba. Ubuzima buhindutse burakubereye. Urakeneye guhindura ubuzima bwawe, urakeneye guhindura ubuzima bwawe. Niyo mpamvu tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 ku murongo w'8. haravuga ngo muri ivyo data arashimagizwa, nimwama cyane kandi mukaba abigishwa banje. Aya majambo arakomeye. Kristo arashimagizwa nitwama cyane. Iki gihe cawe ndakwifuriza ngo kikubere igihe cyo kwama, ndakwifuriza ngo kikubere igihe cyo kwama, igihe cyo kuba umwigishwa w'ukuri wa Kristo Yesu, igihe cyo kwama. Iki ni igihe cyawe cyo kwama ivyamwa, iki ni igihe cyawe cyo gukorera Imana, iki ni igihe cyawe cyo kugendana n'Imana. Ntubironderere muri kazoza. Kristo aragomba yuko kino gihe kikubera igihe cyo kubaho ubuzima buhindutse, kugenda nk'uko ashaka, guhinduka mu vyiyumviro, ukabaho ku bw'inyungu z'ubwami. Imana ibahezagire cyane.